yarazutse, Yesu yarazutse, n'umwami w'abamazobora ku ngoma iteka. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. N'akanyamuneza kenshi dufise muri kano gatondo, akanyamuneza ka Pasika. Abaririmbyi baririmbye neza ngo yarazutse, n'umwami w'abami azohora ku ngoma iteka ryose. Haleluya. Tunezerwe shengero kuko umukiza yaraye azutse, atsinze rupfu na kuzimu. Nuko rero tugiye gutangura ikoraniro ryacu dushima iyo Mana, dushima uwo mwami w'abami yanesheje rupfu na kuzimu, kuko yaranesheje natwe yaduhaye kunesha. Nico gituma dukwiye gushimira iyo Mana, dukwiye gushimira uwo mwami yanesheje rupfu na kuzimu, akaduha kuganza kuba abana b'Imana. Tugiye rero gushimira Imana. Data mwiza, turaguhaye icubahiro, turagukengurukiye kuri uno musi mwiza, umusi udasanzwe, umusi mwami ugweze, umusi w'intsinzi, umusi w'intsinzi ntagere. Data wera, turaguhaye icubahiro, turagushimiye Data wera kubw'intsinzi mwami waduhaye, waranesheje natwe uduha kunesha mu izina rya Yesu Kristo. None mwami watugiriye neza muri kano gatondo, turaguhaye rero icubahiro, turagushimiye ko watugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Waduhaye intsinzi y'agahebuza mwami, mubihere icubahiro
waranesheje natwe uduha kunesha hamwe ku musaraba wavuze ngo byose byarangiye mwami n'ibyacu byose byarimo bwa bukene kwa gupfa rubi byose wari uhejeje kubinesha uduha inganji mw'izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye rero kubyo wadukoreye, kubona uduhaye kubona umunsi muto mushasha n'iby'igiciro kinini. Turaguhaye rero icubahiro, turagushimiye kubw'ishengero wagiriye neza, turagushimiye kubw'igihugu wagiriye neza, turagushimiye kubyo wadukoreye byose mw'izina rya Yesu Kristo. None turaguhamagaje kuri uno munsi mwami mwiza ngo ubane natwe, utangurane natwe mw'izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye mwami kuri ubwo bushobozi. None turaguhamagaje mutangurane natwe no koraniro, kandi uze kubana natwe abari utuyobora. Ijambo ryawe riravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Turashaka rero uburongozi buva iwawe kuri uno munsi w'agahebuzo, umunsi wa Pasika. Turashaka ngo turongorwe nawe, utugirire neza, utwuzuzemwo rwa rweze rwa Pasika uzoba ukoze. Urakoze, turagushimiye, turakweretse porogaramu yose, turakweretse ibiza gukorekera hano, indirimbo, amajambo tuza kuronka mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami abe amajambo aza kutwinjiza mwami muri ya ntsinzi koko, muri rwa rweze rwa Pasika. Urakoze rero, turagushimiye. Amashimwe, icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Haleluya. Amen. N'umunsi mwiza rero, umunsi w'intsinzi, umunsi wo kwigina intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo, aho twibuka ca gihe yanesha, akanesha rupfu na kuzimu, aka satani imfunguruzo z'ikuzimu. Haleluya. Turaguhamagaje rero ngo ubane natwe, kandi wegera ubwenge bwawe bwize hano, ntihagire ikigusamaza. Tugiye rero kubandanya duhimbaza Imana. Haleluya. Amen. Nino ndirimbo ivuga ngo ni muzima, ni muzima Yesu ndabizi. 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 Iyo ni muzima, ni muzima Yesu ndabizi. 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 Wagize neza, wagize neza, wagize neza Yesu ndabizi.
Turagushimiye mwami mwiza, uri Imana igira neza, uri Imana itangaje, uri Imana ikomeye, uri Imana yo gushimwa, nta wundi akwiye gushimwa atari wewe Yesu. Ntibyagiye biboneka uwapfa akanesha urupfu, mwami niwe wabikoze, niwe wabaye imfura, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye rero ineza yawe, turagushimiye ubugiraneza kwawe, turagushimiye ubuntu bwawe mwami, ubwo wadukoreye ukaduha kuba imfura mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti. Turaguhaye icubahiro muri byose, turaguhaye icubahiro muri byose. Amashimwe Yesu, abandanye kuba yawe, ubu nibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Tugeze mu wundi mwanya mwiza, wa mwanya wo gutanga amashikanwa. Haleluya. N'umunsi udasanzwe, umunsi wa Pasika, ukamba kande rero muri bya bindi Imana yaguhezagiza, hanyuma utangire iyo mana kandi uraza kubona umugisha. Haleluya. Haleluya. Barakoze abatanze amashikanwa. Nawe we uri kure urashobora gutanga ishikanwa ryawe, wewe udukurikirana kuri Service Nichimaye TV. Urashobora kurungika ishikanwa ryawe kuri Limikash, inimero ni 62 66 29 39 riradushikira, hanyuma rize gukora ibikorwa ritegerezwa gukora. Hamwe n'ivyo rero reka dusengere abashoboye gutanga amashikanwa, dusengere na wewe utashoboye kuyaronka, dusengere na wewe uri kuriyumvira gushigikira kino gikorwa mu gutanga intererano yawe biciye kuri ya nimero duhejeje kuvuga. Data mwiza, we wazutse mwami, ukanesha rupfu na kuzimu, uri Imana y'ububasha, uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaje rero ngo uwakire ano mashikanwa abahungu n'abakobwa bawe baje gutangira. Girira neza umuntu wese yatanze, uhezagire aho yakuye, wakuye mwami mu ndimiro umuhezagire, wakuye mwami mu byo adandaza uhezagire udandaza bwiwe, wakuye mu mushahara mwami ubandanye kumukomereza akazi. Yesu ubuntu bwawe ubandanye gukora, turakweretse n'abatashoboye
batashoboye kuronka nawe nyene ubibuke mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, wugurura imiryango kugira ngo mwami nabo baze baronke aho bakora kugira ngo bagushikanire. Urakoze, turasengeye rero ano mashikanwa mwami uyahezagire, uhe umugisha uwatanze wese ndetse n'utatanze nawe nyene ngo aronke umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo azokore ibikorwa mwami vyo kwagura buno bwami bwawe. Urakoze, kuri mwiza kandi ugiye kubikora. Amashimwe icubahiro birushize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turabandanya rero muri no gweze rwa Pasika twigina ya ntsinzi. Haleluya. Ya ntsinzi y'agahebuza, aho twibuka wa musi udasanzwe Yesu yanesha rupfu na kuzimu. Tugiye rero guhimbaza Imana. Nitwaheza guhimbaza Imana ruca twakira uw'Imana yateguye kugira ngo atubwire amajambo yayo. Ndaje umutima wanjura kunyotewe, ndakwihaye nkoresha utugomba. Ndaje mwami, twese hamwe ndaje, aje umutima wanjura kunyotewe, ndakwihaye unkoresha utugomba. Ndaje mwami, ni wewe nihonukira, ahandi hose n'umuruho, mawa nabone ni wewe munezero wanje, ndakwihaye muri wewe niho nduhukira, ahandi hose n'umuruho, no kubaba ntaruwane bari wewe
nakumvise none nakubonye uri yawe 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 ugira neza ibyo ukora bihambaye nakumvise none nakubonye uri yawe yawe uri yawe ugira neza ibyo ukora bihambaye narakumvise none nakubonye uri yawe yawe uri yawe ugira neza ibyo ukora bihambaye narakumvise none nakubonye uri yawe yawe uri yawe haleluya uri yawe yamana alfa yamana omega yamana intango n'iherezo rya byose yamana umuremyi w'ijuru n'isi yamana yatsinda rupfu na kuzimu uri yawe mwami uri yawe tuje imbere yawe mwami muri no rweze rwa pasika mwami tuguha icubahiro n'amashimwe nta wundi akwiye gushimwa atari wewe nta wundi akwiye gushirwa hejuru atari wewe nta wundi wo gushira hejuru atari wewe yamana y'ububasha n'ubushobozi yamana yanesha rupfu na kuzimu ikatuvyagiza muri uno munezero wa pasika wa munezero wo kujabuka wa munezero wo kwinjira mu bundi bugingo bushasha urakoze mwami urakoze yawe urakoze mana y'ububasha n'ubushobozi kuri byose amashimwe mwami n'icubahiro bibandanye kuba ibyawe muri ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti amen haleluya turanezerewe cyane muri kano gatondo ka pasika turanezerewe ikiduha kunezerwa nuko turi mu ntsinzi haleluya hariho aho iyo ntsinzi ituruka nta handi agakiza gaturuka atari kuri iyo mana atari kuri uwo mwana w'Imana yanesheje rupfu na kuzimu nuko rero tugeze mu wa mwanya mwiza aho tugiye kumva amajambo y'Imana kuri uno munsi utangaje kuri uno munsi udasanzwe wa pasika hamwe n'ivyo rero tugiye gusengera Imana yatoranije kugira ngo atubwire ayo majambo data mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti turaguhaye icubahiro kano kanya nino saha aho tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ico ugomba kuvugana n'ishengero ryawe yo kumva ico ugomba mwami ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo turasengera uno mwanya mwiza turabana nawe turabana n'ishengero ryawe mu izina rya Yesu Kristo biciye mu wateguye turamusengeye y'amavuta mu izina rya Yesu Kristo reka we asame nawe wivugire we abe umugende maze natwe tuvomererwe y'ishengero mu izina rya Yesu Kristo twumva ico udushakako kandi ijambo ryawe ririhindura ubugingo bwacu mu izina rya Yesu ntagira uri hano aza kuva ngaha Yesu atahinduwe n'iryo jambo abatwumva kuri Nishima Yesu wa VTV nabo nyene ubakorere ko mwamubahindure ubuzima bwabo buhinduke wakumvise kuri uno munsi mwami aza kwakira mwami ijambo ry'ubugingo urakoze mwami urakoze kugiye kutugirira neza urakoze kugiye kwiyerekana umukozi wawe rero turamushize mu biganza byawe umugirire neza atangurane natwe
mwami ishengero ryawe rihezagirwe watwanse ni wa mubi mu izina rya Yesu Kristo duhamagaje uburongozi bwa mpwemu yera aba ari bwo bubana nawe uzobukoze. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya. Uwo Imana yateguye ni mama Pasteur Nichimaye Suavisi. Mu kumwakira reka dukomere amashi menshi Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Nahimbazwe cyane. Amen. Ishengero ry'Imana dukomere amashi menshi cyane Imana. Amen. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu buzima bw'umukristo wese. Haleluya. Amen. Umunsi w'intsinzi ya Yesu Kristo, umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo yazutse ntakiri mu mva himbarwa. Haleluya. Amen. Bibwire mugenzi wawe ati himbagwa Yesu Kristo yarazutse ntakiri mu mva. Himbagwa Yesu Kristo yarazutse ntakiri mu mva. Mbwire n'abariko barahurikiranira ku buhimbwa bwa none kuri Suavisi Nichimaye TV ngo himbagwa Yesu Kristo ntakiri mu mva yarazutse. Amen. Haleluya. Amen. Nk'uko bamaze kubatangariza n'umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, kandi tudatebeje tugomba kubandanya muri uyu munezero nyene wa Pasika, kunezerwa. Twinjire mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, dusome mu gice cyaho ca 16 duhere ku murongo waho wa mbere gushikana ku murongo w'10. Ijambo ry'ubutwe ravuga ngo marayika avuga yuko Yesu azutse. Maze isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje kubimusiga. Kandi mu mutwenzi kuwa mbere w'iminsi indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenye ijuru. Barabazanya bati ninde adutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva? Maze bunamuye amaso babona ca kibuye catembagajwe cavuyeho. Vuga ngo amen. Amen. Kandi cari kinini cyane. Maze binjiye mu mva babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye imvune yera, barumirwa cyane. Arababwira ati ntaco mumirwa, ndazi yuko murondera Yesu Munyanazareti umwe yabambwa, none yazutse ntari hano. Raba aho bari bamushize. Ariko nimugende mubwire abigishwa biwe na Petero mutarabitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera uko yababwiye. Bava mu mva barahunga ko bari bafashwe n'agatengo n'akumiza, maze ntibagira ico babwira umuntu n'umwe kuko batinye. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi kuwa mbere w'iminsi indwi, abanza kwiyereka Mariya Magadalena uwo yasenzemwo abadayimoni indwi. Uwo aragenda abibarira aba bana, nawe asanga bababaye barira. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibavyemera. Hanyuma y'ibyo yiyereka babiri muri bo afise iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Aya ni amajambo y'Imana aryoshe cyane atubwira ku munsi mukuru wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uno munsi imisi yose mu mahanga yose mu bariho mu bakristo, ndetse ubu ntukiri umunsi mukuru w'abakristo gusa, usigaye n'umunsi mukuru w'abapagani, kuko abantu bose bihutira kudandaza ibintu bishasha, bihutira kugurisha ibintu bishasha. Nzi neza ko muri bariya abantu bagurisha ibintu bose atari abakristo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Nabo nyene nabo ari abapagani barungukira muri uyu munsi mukuru, muri uku kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Twebwe rero si umunsi mukuru gusa, ariko n'akaryo ko kwiyumvira ku cabaye. Haleluya. Amen. N'akaryo ko kwiyumvira ku cakoretse. Haciye imyaka irenga 2025 hejuru, umwami wacu Yesu Kristo akoze kino gikorwa kidasanzwe. Kandi nta mwaka n'umwe bigeze basimba guhimbaza uyu munsi. Haleluya. Mbega ngo mbike ngo ni anniversaire, nta munsi n'umwe bigeze bahimba birengagiza canke ngo bibagire kwibuka uyu munsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Uyu munsi mukuru twebwe nk'uno munsi utwibutsa iki? Ntiriwe ndaja mu ndondoro ya kera. Pasika ni umunsi mukuru twibutsa ubuzima
bwo kwiganzura. Imana idufashe cyane. Bahereye kera cyane kuba tubanjirije baba mu mwiza, baba mu gacinizo, baba mu gahotoro, yewe babaho ubuzima bumeze nabi bubabaje, ariko umunsi urizina baronka amakuru meza ko ari umunsi baziganzura ubwami bw'umwiza, ubwami bw'agahotoro, ubwami bw'umubabaro. Imana idufashe cyane. Hanyuma uwo munsi urashika, niwo bise Pasika, ko bari biganzuye Satani n'ingabo ziwe, bari biganzuye ubuja bw'umwansi, binjiye mu munezero. Haleluya. Bari bavuye mu mwiza, bariko bajabukira hehe? Mu muco. Haleluya. Kuko umwiza ari uwa Satani, umuco nawe akaba ari uwande? Ari uwa Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Uno munsi natwe tusomye ngo wari umunsi abakenyezi b'abahizikazi bari bagiye gusiga amavuta ya Yesu, hanyuma bagenda bari badati mbega ninda dutembagariza ca kibuye. Haleluya. Ariko bagize gute? Batanga ca kibuye catembagara. Uno munsi nakubwira ngo ni umunsi wo gutembagazwa kw'ikibuye cari ku mutwe wawe. Haleluya. Pasika y'uyu munsi ndayita irindi zina ngo ni umunsi wo gutembagarizwa ikibuye cari kigize gute? Cari kigukandamije. Imana ihimbazwe cyane. Kuko biragoye ingene wo celebratinga, biragoye ingene wohimbaza hakiri ikibuye kikunaniza, hakiri umubabaro mu mutima wawe, hakiri agakandamizo ku mutwe wawe no ku rutu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwe wese n'umunsi wiwe, umwe wese arafise umunsi wo kujabuka, umwe wese arafise umunsi wiwe wo kwiganzura. Nawe ari umunsi duhuriyeko twese nk'abana b'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Rero ngiye kubiraba, maze iminsi sinaka myinshi maze, ariko iyo maze yose maze igihe nihweza iyi minsi ya Pasika, haba hari umubabaro mu bantu. Imana idutabare cyane. Haba hari umubabaro mu bantu. Mbere ugiye kubiraba, mu miryango myinshi baba bapfishije abantu muri iyi minsi yo kwitegurira Pasika. Imana idutabare cyane. Namwe nibaza kubera iki abantu benshi twegera guhimbaza uyu munsi mukuru wo kuzuka kwa Yesu Kristo, ugasanga benshi bavuye mu kigandaro, benshi bavuye mu mubabaro, iyindwi nyeranda abantu benshi bagapfa, n'imbere yayo abantu bagapfa, hakuja mu Pasika banezerewe, bakayicabuka umenga barababaye. Imana idufashe cyane. Ariko birafise icyo bisigura mu buzima bw'impwemu. Imana idufashe cyane. Rero aka kababaro umuntu aba afise, nagomba mvuge ngo ntikari gakwiye kujabuka uyu munsi, kari gakwiye kutwibutsa ujya mubabaro Yesu nawe yagize muri rya minsi yariko aradushungura, ariko uno munsi tukabirengera, tukavuza impundu tuvuga ngo haleluya, Yesu yazutse nakiri mumva himbagwa. Imana ihabwe icubahiro cyane. Reka ndabigereranya nuko umuvyeyi yagiye kwibaruka, amara iminsi ari kubise, amara iminsi ababara, amara iminsi akoma induru, ababajwe. Mugo munsi wo kwibaruka, ya mibabaro yose aca yibagira, agaca anezererwa wa mwana yagize gute? Yavutse. Haleluya. Uno munsi nagomba nsabe abariko baranyumva bose, abari mu mubabaro kubw'ibyabaye kuri Yesu, abari mu mibabaro kuko babuze ababo mu miryango yabo, Imana idufate amaboko iturenganisha icyo gihe cy'umubabaro, ahubwo tujabuke tuve mu bihe by'umubabaro twinjire mu bihe by'umunezero. Haleluya. Kuko Kristo wacu yagize gute? Yarazutse. Haleluya. Hari ijambo nakunze Pawulo yandikiye umuhungu we yitwa Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 2 nyene, mu gice cya 2 igice cya 2 umurongo wa 8, amubwira ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe bumbarira. Haleluya. Kubera iki yamubwira ngo wame wibuka Yesu Kristo? Bantu b'Imana, yarazi yuko Timoteyo ariko araca mu bihe by'imibabaro, yarazi ko ariko araca mu bihe bigoye, kandi n'ukuri sindababesha, nanjye ibyo bihe by'umubabaro narabiciyemo, nawe warabiciyemo. Biroroshe ko iyo turiko turaca mu bihe by'imibabaro twibagirane, twibagira Yesu. Haleluya. Biroroshe ko turiko turaca mu bihe by'imibabaro twibagirane Yesu Kristo. Ariko Pawulo yaribukije umwana we ati, nawe uriko uraca mu mibabaro, wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye.
haleluya. Amen. Mwene majambo yaramubwiye ati nta mubabaro uri kuracamwo usumba uwo Yesu Kristo yaciyemwo. Amen. Haleluya. Amen. Mwene majambo imibabaro turiko turacamwo ntitwibagize ko Yesu Kristo yababaye cyane kugira ngo twebwe tuzuke. Haleluya. Ya uyu munsi rero numva nezerewe. Amen. Numva nezerewe kubera iki? Kuko najabutse. Vuga ngo najabutse. Najabutse. Navuye mu mwiza nagiye mu muco. Navuye mu mwiza nagiye mu muco. Niganzuye. Amen. Amen. Niganzuye wantwaza igikanu, niganzuye ubuja. Ubu ndagiye ndi widegembya. Amen. Haleluya. Kandi shakibuye candemera catembagaye. Haleluya. Muri Yesu turidegembya. Vuga ngo amen. Muri Yesu tuguwe neza. Imibabaro yagiye twinjiye mu minezero. Nakundira ijambo kubera ko ubundi muririmbyi yavuze ngo ndabizi neza ko hari umuntu umwe gusa mu isi yose yankunze gusumba abandi. Uwo nawe ninde? Ni Yesu Kristo. We yankunze gusumba abandi. Yankunze gusumba uko papa na mama bankunda. Haleluya. Nanje nongere ko ngo nkunda gusumba uko sheri wanje ankunda. Haleluya. Yesu yarankunze arampfira ariko sindabimenya neza ko Yesu ko sheri yo nkunda akampfira. Imana idufashe cyane. Nanje nafise urubyaro navyaye nkunda cyane ariko sindamenya neza ko norukunda nkarupfira. Ariko Yesu yaramaze kugira gute kubigaragaza. Yesu wacu nakomerwa amashi. Haleluya. Icyo ni ikintu cya mbere kintera kunezera. Nibuka ko yatanze ubugingo bwiwe. Amen. Yatanze ubugingo bwiwe apana ubugingo busanzwe. Yatanze ubumana hanyuma yambara umubiri w'umuntu hanyuma n'uwo mubiri w'umuntu arawutangura apfa ku bwanje. He sacrificed his life for me. Hallelujah. Basha twarakunzwe. Hallelujah. Amen. Urengera ibyo urimo. Urengera umubabaro urimo. Na wa wundi mubwira arengera umubabaro arimo. Ariko twibuke ko twagize gutwe. Twakunzwe. Ubwiye mugenzi wawe ngo warakunzwe. Naho utari urabyiyumvira ko mu mutwe wawe warakunzwe. Haleluya. Ongera ko ngo warakunzwe cyane. Uriyumvira neza Imana mu ijuru. Ihebye ubumana bwayo ikambara umubiri. Amen. Ikemera gukubitwa, ikemera gutonagurwa. Ubwo uriko urabona Yesu ariko baramutonagura inyama za umubiri wahindutse ibinyamanyama ibirasoraso ibitengatenga by'amaraso ariko arakoma injuru. Uriko urabyumva ariko arapfa atacaha na kimwe yakoze. Ariko ziriki ibyaha jewe nakoze, ibyaha biwacu bakoze, ibyaha bo mu muryango wacu abavuga ati hakoze uwazopfa rujya rupfu. Yo ndabona ntiyoshobora kurupfa. Jewe ngiye ntwe rujya rupfu kubwiwe. Haleluya. Kuko suko naho yorupfa basi gupfa ni gupfa. Niyozuka mugabo reka jewe ngende mpfe. Rujya rupfu hanyuma nongeye ko ngire gute nzuke. Haleluya. Amashi Yesu wacu yamuze. Urupfu rubiri gupfa niwe yarupfuye. Kandi ukuzuka jewe ntoshoboye yakuzuse nahimbaza. Haleluya. Basha isi nta kigongo igira. Haleluya. Ndabona kubwira ikigira kabiri ngo uze wamubyiwe. Isi nta kigongo igira. Dunia haina huruma. Niko wa Mtanzania kazi yavuze. Urazi ikintu kimwe. Ibaze Imana yarekuye umwana wayo umwe w'ikinege ivisi washungura abantu. Isi turamwica. Turabizi ko ari umwe w'ikinege. Uyu nyene niwe twari dukeneye kugira ngo bya bindi Imana yigira birakunda abantu birangirire ngaho. Niko murabyumva. Haleluya. Amen. Isi irengera ku mwana w'ikinege igira gute iramuringa. Yibaza ngo yishe umwana w'umuntu kumbe yishe Imana. Yitanga ubugingo ikongera ikagira gute ikongera ikabwisubiza. Bana b'Imana umunsi nk'uyu umunsi wo kuwa gatanu wo kubura umwana w'ikinege wari ubabaje ku Mana. Gira mugenzi wawe ngo wari ubabaje ku Mana. Umunsi wo kuwa gatanu werana wo gupfa wo kubura umwana umwe w'ikinege wari ubabaje cyane.
kandi ndagomba nakubwiye ngo n'ubu hari imiryango myinshi bariko barabura abana b'ikinege. Hariho abana ari imiryango bariko barabura abahungu b'ikinege bari bafise, hariho bariko barabura abakobwa b'ibinege bari bafise, hariho bariko barabura neza umwe bari barashize ku mutima. Imana irutabara, birababaza. Nanje narabishiyemo, birababaza, byarambabaje, ariko ndakubwiye ngo ni Imana byarayibabaje, iriko irabura umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ariko ndakubwiye hamwe n'ibyo byose, hamwe n'iyo mibabaro yose, haleluya, Amen. twifatanye na Yesu mu munezero wo kuzuka. Amen. Twifatanye n'Imana mu Amen. munezero wo kuzuka k'umwana wayo w'ikinege. Amen. Warabuze umwana w'ikinege, nanjye narabuze umwana w'ikinege, n'uriya yarabuze umwana w'ikinege, n'ubutari uw'ikinege ndetse arababaza. Haleluya. Amen. Ariko ibyo byose tubyegeranirize hamwe, twarababaranye nawe, ariko noneho uno munsi nawe tugire gute? Tunezeranwe nawe. Amen. Haleluya. Amen. Duhimbazanye nawe uyu munsi mukuru wo kugira gute? Wo kuzuka. Haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Yaravuze neza mu Baroma, arabisigura neza ati ntimutangare, isi ntiyigeze inkunda, namwebwe ntizogira gute? Namwebwe ntizobakunda. Haleluya. Amen. Kandi arongera ababwira ati akasanga bibaye ku giti cyumye, mbega ku giti kibisi ho bizogenda gute? Imana idufashe cyane. Amen. Ariko ndaryohewe ko yavuze ati ariko muhumure, naranesheje isi. Amen. Haleluya. Amen. Ariko mugire gute? Muhumure. Naranesheje. Ati mwisi muzogira amarushwa menshi, ibyo ntushobora kwirengagiza ko ariho. N'ubu nawe tunezerewe ntushobora kwirengagiza ko ayo marushwa ahari, ariko ikiryoshe ni kimwe, niwe yavuze ati ariko muhumure, naranesheje isi. Haleluya. Hamwe no kubabazwa uno munsi tunezerwe ko yanesheje isi, kuko ni umunsi nk'uyu Satani yari ababaye, isi yari ibabaye, abami b'isi bari bababaye, abagize inama yo kumwica bose bagashirako n'ingabo zicunga imva yiwe n'ishashara bahomesheje kumva ngo ntazuke. Umunsi nk'uyu bari mu gatengo. Haleluya. Amen. Amen. Iyo ab'isi bari mu gatengo, mu ijuru baba bagize gute? Bari mu munezero. Rero natwe tunezere. Mu isi bariko bariyumvira ngo umunsi nk'uyu twari twambaye ibaraba, umunsi nk'uyu twari twajovye, ariko natwe umunsi nk'uyu turahimbawe. Umunsi nk'uyu Data yarahimbawe, arahaguruka amuswaga umukono umuhungu wiwe ati uratsinze ga mwana. Yesu ati wari hamwe na kominura ati data niki kikumbebesheje? Ati kijya gikombe wategerezwa kukinywerako kugira ngo ukize batoyi bawe. Haleluya. Batariko kutsinze, kunesheje rupfu na kuzimu, ngiyi ntebe. Amen. Ishara. Haleluya. Cyangwa gifana nambira ngo muyishaye iburyo bwa Data. Amen. Aho haturindiriye. Amen. Kandi azogaruka kugira gute? Kutujyana kugira ngo ahari natwe abariho tugira gute? Abariho tuba. Haleluya. Amen. Biraryoshe cyane kugira ngo Imana ifise ububasha bw'ubwo bushoboka. Amen. Amen. Uyu munsi rero hamwe no kunezerwa, ntiturangirize mu minezero, kuko we yanezerewe. Amen. Yatsinze. Natwe intsinzi yacu iri hehe? Intsinzi yacu iri mu kumurindira. Amen. Amen. Kugira ngo niyagaruka kutujyana. Haleluya. Abazoba bapfuye baze bazuke, abazoba bakiriho tuze duhingurwe, tumusanganire mu bicu. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Iki rero ni igihe dukwiye kunezerwa tuvuga ati mbega Yesu niyaza azondwara. Amen. Mbega nkwiye gukora iki? Kwiyemeye gupfa urupfu nk'urwo. Haleluya. Byumviye gukora iki? Ijambere Pawulo yabwiye Timoteyo yamubwiye ngo wame wibuka Yesu. Haleluya. Nanjye nkwiye kwama nibuka Yesu. Nawe uze wame wibuka Yesu. Biguma canke byoroha uze wame wibuka Yesu. Uhimbye wibuke Yesu. Ushonje wibuke Yesu. Haleluya. Ikindi. Amen. Nta kintu na kimwe kizogira gute? Kimutera ubwoba.
haleluya Amen. nta kintu na kimwe kizogutera ubwoba ku isezerano Yesu yakoze ni iry'ibihe bidashira yadukuye mu mwiza atwinjije mu bugingo budashira haleluya nta bwoba urupfu rwatsinzwe ubugingo budashira bwatsinze haleluya narivuze mu cya gatatu ukwiye gushira mu muzirikanye nta bwoba kuko urupfu rwatsinzwe ubugingo budashira bwatsinze Amen. ariko rero hamwe no gutsinda ntitwijajare narabonye abakirisu benshi bamaze kuvuga ngo Yesu ndakwakiye nk'umwami n'umukiza basha bifata nk'ab'isi bitwara nk'ab'isi amen mama ngo ni beza mama ngo baratunze mama ngo barize mama ngo n'abanyabwenge haleluya hariho n'inyoshambi baza bakabwira abantu ngo ariko umugore mwiza nkawe ni gute wiboha Yesu niwe wamwakiriye ibisigaye n'ibiki cyo muri ambiance uryoherwa hari murinde kwazo ngawe Imana idufashe cyane ariko yatubwiye ati tugire gute twikorere umusaraba amen twihebe twiyanke biriya by'iminezero y'isi tugire gute tubireke kuko nawe yarabiretse haleluya Amen. maze iminsi niyumvira ingene kurongora biryoshe ariko Yesu akaba yari umusore mwiza cyane kandi ngo yagiye amaze imyaka 33 irenga mu misango umuntu mwiza nk'uriya ku myaka 33 aba afite abamukunda benshi aba yamaze kurongora sibyo ariko niki cyatumye atarongora haleluya niki cyatumye atarongora mumbarire haleluya amen oya raba na Paulo yafashwe mpiri inyuma yiwe haleluya nawe yari umusore mwiza w'ikiboga kandi w'umunyabwenge ariko nararaba usanga ntiyigeze arongora nawe yarihebye ariko umusaraba araheba kugira gute kurongora Imana itabare cyane ariko Yesu baramubaza n'ibyo kurya atakira n'ubugetega jewe ingezanje no gukora icyo data yantumye amen ubu rero natwe nidukwiye kunezerwa nk'uko abapfu banezerwa kuko na Yesu yavuze wereka abapfu bahamba babo bapfuye muri kuba nkurikira haleluya nakanya ko kwiyumvira ingene dukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba inzira y'umusaraba yadusigaranye yavuze ngo nuko nimugende mu mahanga mubwire ibyaremwe byose ubutumwa bwiza haleluya uzizera akabatizwa azokira ariko utazizera azopfa haleluya uwo ni wo musaraba yadutumye kugira gute kuvuga niyo mpamvu ndiko ndabwira umugabo anyumva wa mugabo wararongoye ni byiza Yesu ntiyarongoye ariko umenye yuko utavukiye kurongora wavukiye gukora ubugombe nimba Yesu yararetse kurongora ngo akore ubugombe bw'Imana wibaze ngo uzorusimba wewe warongoye ubugombe bw'Imana buzoca buhava kurongora ntibisubirira ubugombe bw'Imana Imana idufashe cyane nabo barongowe ntiwibaze naje narongowe sinibaze kuko narongowe ngo nari ubugombe bw'Imana misiyo y'Imana ngo narayikuwe oya nararongowe ni byiza ariko n'umugambi w'Imana watumye ndemwa nawe ndawibuke haleluya misore mu nyuma nimwagomba muze muhitemo kutarongora kugira ngo mukorere umugambi w'Imana ariko nimwarongorana mumenye ko muzoba bahise wo kurongorwa wo gukora ubugombe bw'abagore banyu no gukora ubugombe bw'Imana mwankumi mu nyuma ejo mukinagire murongo ariko mumenye ko mission principale atari kurongorwa ari gukora iki ubugombe bw'Imana mumenye ko muzobishobora gukora ubugombe bw'abagabo banyu n'ubugombe bw'iki bw'Imana haleluya amen n'umutwaro rero gukora ubugombe bw'Imana ukongera ugakora n'ubugombe bw'umugabo ni umusaraba gukora ubugombe bw'Imana ukongera ugakora n'ubugombe bw'abana ba Donali na ba Frank na ba Dani n'abandi ntavuze amazina haleluya ni umusaraba ariko ngo dushobozwa byose nande na Kristo aduha inkomezi haleluya amen tuzonezerwa nidusanga twari twaragize mariage tugasanga twarakoze n'ubugombe bw'Imana turi mu ijuru haleluya Yesu azoza duswaga ukuboko atubwira ati murabahizi mwe mwabishoboye jewe narabihebye kuko nabona ko bigoye haleluya Pawulo azoza duswaga ukuboko ati Pastor Yves wari waragize mariage hanyuma urashobora gukora n'ubugombe bw'Imana mora hano ndaguswaga ukuboko jewe narahebye kurongora
kuko nabonye ko nohava nica ubugome bw'Imana. Haleluya. Amen. Ya, turahiriwe rero. Amen. Amen. Tuzoba tunezerewe. Amen. Amen. Nuvuga ngo rero wa wundi bahenda ngo warize aje mu minezero, uzobabara niwasanga warize ugasanga uriko urababarizwa mu muriro. Hariho abandi bize ba enjenyeri n'abandi bariko baranezerwa mu ijuru. Haleluya. Amen. Uzobabara ibihe byose niwasanga uri mu muriro ngo nuko uri umugore mwiza witwaye nabi. Hariho abandi bagore beza bariko barahimbarwa mu ijuru kuko hamwe n'ubwiza bwabo bakoze ubugombe bw'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Uzobabara wa musore witwaye nabi ngo nuko uri bogari ukaja kunezerereza isi hanyuma ukaja mu muriro. Uzobabazwa no kubona abandi babogare beza cyane bakoze ubugombe bw'Imana hamwe n'ubugogare bwabo bariko baratamba n'abamarayika mu ijuru. Haleluya. Amen. Nabwira umukobwa nyumva agenda kubona ubuzima bwe ngo nuko ari mwiza na Chanel arimwo. Yewe uzonezerwa niwasanga wari mwiza kongera ugakora ubugombe bw'Imana ukisanga mu ijuru. Ngo ndazaza bariho benshi beza bari mu muriro kuko bitwaye nabi. Haleluya. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo hamwe no kunezererwa izuka wibuke gukora ubugombe bw'Imana. Hamwe no kunezererwa wibuke gukora ubugombe Niko ndabwira bw'Imana. bariko bize za kaminuza bagasubira bakaminuza ngo abanyabwenge. Yo, bizonezera umutima wawe niwasanga warize ukaminuza ariko ugasanga wisharanye na Yesu. Haleluya. Amen. Uri kurumviriza abandi bize bakaminuza batigeze bita ku by'umusaraba bariko baraboroga ngo tabara 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 Yesu ati karabaye. Haleluya. Amen. 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 Ngoma nyemure n'abagwiza tunga batunze bibaza mu byo gukizwa ngo ni abakene. Haleluya. Oya, hewe bizonezera niwasanga wari utunze ugakora ubugombe bw'Imana, ubutunzi bwawe bugakora ubugombe bw'Imana ukisanga wicaranye na Yesu. Amen. Kuko benshi abatunzi benshi ubutunzi bwabo babwayaya mu isi bakabukoresha ibibi, bazisanga bari mu muriro nka wa mutunzi mubi Bibiliya itubwira. Haleluya. Ntera intege ba Lazaro bibaza ngo bazoja mu muriro bose kuko bakenye. Oya, hamwe n'ubwo bukene niwitondera gukora ubugombe bw'Imana uzisanga uri mu munezero w'ibihe bidashira mu ijuru nka Lazaro. Vuga ngo amen. Muri make iby'ikimazi si ugutunga kuko ubutunzi butarimo gukora ubugombe bw'Imana ni umuhero. Haleluya. Muri make si ubwenge, iby'ikimazi no kugira ubwenge ukongera ugakora ubugombe bw'Imana. Amen. Kuko ubwenge butarimwo Yesu, ubwenge butarimo ubugombe bw'Imana ni umuriro. Imana idutabare cyane. Iby'ikimazi si kuba umugore mwiza nka jewe. Oya, abagore beza batarimwo ubugombe bw'Imana batarimwo Yesu ni mu muriro. Iby'ikimazi si kuba umugabo mwiza nka Sheri. Abagabo beza batarimwo Imana badakora ubugombe bw'Imana ni hehe? Muriro. Iby'ikimazi si kuba abana beza amafuresheri nk'aba mbona hano. Abana beza bafite amafuresheri ubwo batarimwo Yesu, iherezo ni hehe? Muriro. Iby'ikimazi rero tubyine Yesu yarazutse. Haleluya. Twongere dutambe n'ibisirimba dushire ariko ubyine wibuka uti none ko yazutse we yashikije ubugombe bw'Imana. Nanje ndiko nashitse ubugombe bw'Imana kuko umuntu wese yaremewe mission special. Hakaba na mission dusangiye yo kuja kubwira ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Data niyabona ababanyi bacu bagiye mu muriro azoca tubaza ati none mwarababariye ni gute bagiye hariya namwe mukaba muri ngaha? Tuzonezerwa nitwaba twarababwiye bakanga. Haleluya. Ariko nitwaba tutababwiye data azovuga ati yona ariko mutababwiye kandi nanje nenda bakeneye. Murabona mwankoreye ibiki? Imana idutabare. Vuga ngo tugiye kubabwira nabo nyene mu izina rya Yesu. Tugiye kubabwira nabo nyene. Haleluya. Amen. Nagomba rero ndangize kuri iri jambo. Amen. Nagomba ndangize kuri ino jambo ngira umuntu wese ngo biranezereye kubabara ariko azorangiza mu munezero mu mahirwe. Haleluya. Amen. Abantu benshi muri iyi si banezerwa n'iminezero gusa babonera hano mu isi muga ntibiyumvire ku iherezo ryabo.
ndagomba ntere akamo umuntu wese ariko aranyumva. Haleluya. Umuntu wese yibuke Yesu. Uwo ufise Yesu muri we niwe afise ivyizigiro by'iherezo ryiza. Amen. Hamwe wowe uriko uranyumva ukaba utagira Yesu muri wewe, naho wowe uriko uragira iminsi mikuru y'agakura ya Pasika, muntu w'Imana, ivyizigiro by'iherezo ryiza biri kure yawe. Haleluya. Ico baciza wovuga wabara hano mw'isi mugabo ukazorangiza neza ukanezerwa mw'ijuru. Ariko ko Yesu yaduciriye akaryo ko kunezerwa hano mw'isi, reka unezererwe hano mw'isi wongere uzubandanirize no mw'ijuru. Haleluya. Kuko ubu turi mu gace gatoyi ariko tuzobandaniriza mw'ijuru aho bizoba vyagutse. Reka ndagusabe rero aho uri uce bugufi wibaze uti mbega Yesu mu mutima wanje ariyo canke ntawe uriyo? Mbega ko niko nagira umunsi mukuru wa Yesu, ndi umufanatike canke ndi umunywanyi? Hariya muri tere y'umupira y'aba football canke volleyball canke basketball bose niba barabakinyi? Oya, abenshi abavuza induru baba ari abarorerezi. Abarorerezi baravuza induru no gusumba abakinyi. Ariko nagomba nagusabe ngo ube umu acteur, ube umukinyi. Haleluya. Uve mu kurorera ibyo kurorera wifatanya n'iminsi mikuru, ube umuvumvyi, ubivemwo winjire mu bwami bwa Yesu, ube umwe mu ba Yesu. Haleluya. Niho wa munsi aje gukorera umunsi mukuru abiyiwe. Si umunsi mukuru wo kuzuka gusa ari uwa nyuma, oya, hariho n'uwundi munsi mukuru wo kugaruka. Abatsinze abari mu munezero wo kuzuka kwiwe bazobana nawe no mu munezero wo kugaruka kwiwe. None ga mwene data, iyo minezero uzoguma uri umurorerezi cyangwa aka kanya wonyemerera ukava mu barorerezi ugatera intambwe ukinjira muri stade ukatigwa ukaba umwe mu biwe, kugira ngo ukunezerere mu munsi mukuru wo kuzuka kwiwe abe ari kuzonezererwa n'umunsi wo kugaruka kwiwe. Haleluya. Oratakayasi. Ngomba ndagusabe uriko uranyumva umutima wawe ariko aravuga ngo nanje uwo mugabo Yesu nomwakira kugira ngo azonezereze ubugingo budashira, ko ari we responsable w'ubugingo budashira, ko ari we afise urufunguzo rw'ubugingo budashira. Reka ndamwakire. Ndagukeje mwene data uriko urafata iyo ngingo. Ndagukeje mugabo uriko urafata iyo ngingo. Ndagukeje mugore uriko urafata iyo ngingo. Ndagukeje nawe musore uriko urafata iyo ngingo. Ndagukeje nawe nkumi uriko urafata iyo ngingo. Nawe mwana muto uriko urafata iyo ngingo. Nawe wa mutunzi uriko urafata iyo ngingo ndagukeje. Nawe wa mukene uriko urafata iyo ngingo ndagukeje. Nawe wa munyabwenge uriko urafata iyo ngingo ndagukeje cyane. Basante kore desayi terebo. Ndagukeje mugwiza tungu uriko urafata iyo ngingo. Ndagukeje nawe wa ngabo ikomeye. Uriko urafata iyo ngingo. Umviriza no musi turabivuga ukamenga n'indirimbo, ukamenga n'umuyaga, ariko mu minsi iza aho agiye kugarukira bizoba bikomeye. Bazoboroga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazoboroga, ngo bahamagara ariko nta kizobumva, ntawe uzobatabara kuko igihe c'imbabazi kizoba carenga. Yango kandi ubwo bubare buzoba ari ubw'ibihe byo, ngo no gupfa ntibizobaho, ntuzopfa gucikana, uzopfa mubabara ibihe byose. Ndagomba ngo uyu munsi ucike uwo mubabaro w'ibihe byose. Haleluya. Urakoze Yesu. Ndagushimiye nawe mugore mwiza uriko urafata iyo ngingo. Ndagushimiye. Reka mu kibanza urimo uduze amaboko wongere ufukame. Wiyegurire Yesu. Mubwire ngo ndakwishikanye. Haleluya. Usubiremo aya majambo uti Mwami Yesu, menye neza ko ari wewe ubugingo ugaraniyemo. Ngomba gucika urupfu rubi rwa Satani. Ngomba kwinjira mu bugingo budashira bw'Imana, kandi ni wowe rupfunguruzo. None ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ngwino unganze, ngwino unyobore. Wereye uno munsi umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Satani n'abadayimoni n'abakozi b'ejo ndabasezeye, nitandukanije nawe. Wewe uno munsi menye ko ari wowe mwami ufise ububasha ku rupfu, mwami ufise ububasha ku bugingo budashira, mwami ufise ububasha ku kugaruka, ari uzoja gutora bakwizigiye ubugingo budashira.
nanje nezerewe kuzobana nawe muri ubwo bugingo budashira. Urakoze kunyira imbabazi kwemera kuba mu bugingo bwanje kugira ngo ntegurire uwo munezero w'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turagukeje mwene datuje gufata iyo bintu bidasanzwe. Reka dusaba pasiteri bazamura amaboko n'amajwi tugusengere, tukwimure mu bwami bw'ubwiza, tukwinjize mu bwami bw'umuco, tukwimure mu rupfu, tukwinjize mu bugingo. Zamura ijwi ba pasiteri. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuri abo bene data bafashe ingingo yo kuva mu bwami bw'ubwiza bakinjira mu bwami bw'umuco. Uyu munsi wo kujabuka barajabutse, bava mu kuganzwa na Satani, bava mu kuganzwa n'ibyaha, bajabukiye mu kwidegembya kwa Yesu Kristo. None turabarebukanye imbere yawe, bahezagire kandi ubatandukanye n'umwiza wawe ubaganje. Turavuze ngo Yesu, amazina yawe yahora mu gitabo cy'imanza turayavuze, amazina yawe yahora mu gitabo cy'urupfu turayavuze, ubu turayandikishije mu gitabo cy'ubugingo budashira, turayandikishije mu gitabo cy'abakizwa. Mu izina rya Yesu turabandikishije mu gitabo cy'abantu bazonezerwa ubugingo budashira. Turagusabye ngo umuco wawe bakwikire, wewe yera bamurikire, ababere umuhanuzi, ababwire buri munsi icyo bakwiye gukora kugira ngo bagume mu ntsinzi yawe. Abamarayika babagwanirira intambara za Satani na vengeance ya Satani. Ahasigaye tuzonezerwe dusanze nabo kunyene ubatabaye, baratabaye benshi babakura mu bwami bw'umwiza babashira mu bwami bw'umuco. Urakoze mwami Yesu ko nabo bagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turangiza rero twagomba kwisengera ngo ubwacu twambare imbaraga twese nabo bahejeje gukizwa zo gukora ubugombe bw'Imana. Tunezerewe Pasika, tunezerewe kuzuka, ariko kandi turwanire gukora ubugombe bw'Imana kugira ngo wa munsi mukuru wundi usigaye ukugaruka kwiwe tuzobe dushajije mu kirere. Isengere nanje nisengere. Data mwiza mu izina rya Yesu, murasengera abumvise iri jambo mu izina rya Yesu. Tuvuga ngo Mana birakwiye ko tunezere gukuzuka, tunezere kwiganzura, tunezere umunsi mukuru wo kuva mu bwiza no kuja mu muco, ariko kandi ntitwibagire ko dutegerezwa gukora ubugombe bwa Papa. Umuntu wese amwumvise nawe yahejeje gukizwa, turisabye imbabazi aho tutariko turabukora, ariko kandi turasabye imbaraga zawe muyera zifashe abagabo, zifashe abagore, zifashe imisore, zifashe inkumi, zifashe abana, zifashe ishengero, zifashe ishengero rya Kristo w'isi yose. Tunezere mu kuzuka kwa Yesu Kristo hamwe no kurwanira gukora ubugombe bwa Yesu kugira ngo uwo munsi mukuru usigaye wo kugaruka kwa Kristo tuze tunezererwe no kumusanganira mu kirere, ari umwami aje kuganza isi n'amahanga. Urakoze ko no muri ibyo birori uzohadushikana nk'uko wadushikanye uno munsi mu munezero wo kuzuka. Mu izina rya Yesu Kristo abizera twese tuvuge ngo amen. Murakoze, turasubije urutonde umurongozi. Imana ibahezagire. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunezerwe kuko uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mukuru wa Pasika, wa munsi w'intsinzi. Dukomere kandi ugira kandi amashi wongeye kutubwira ijambo ry'Imana, atubwiye ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Twitahure kandi tugende dusuzuma mbega turakora ubugome bw'Imana. Haleluya. Yesu yanesheje rupfu na kuzimu ko yakoze ubugome bw'Imana. Haleluya. Arageze igihe ngo mwitongo ry'Igetsemane ngo arabira icyuya cy'amaraso, ariko arabona ivyagere bimushikira, ngo arasenga avuga ngo Mana nivyakubera vyiza iki gikombe kindengana, ariko
kuko iryo sengesho ritari mu bugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana bwari uko anywera kuri ico gikombe kugira ngo wowe nanje tubone gucunguka. Haleluya. Imana ngo yamubwiye ngo utegerezwa kugira ante kukinywerako. Ubwo nibwo bwari ubugombe bw'Imana. Haleluya. Yaronse intsinzi kuko yemeye kugira ante gukora ubugombe bw'Imana. Natwe rero muri kano kanyamuneza ka Pasika, kuri uno munsi mukuru wa Pasika, tubandanye twiyumvira mbega turiko turakora ubugombe bw'Imana. N'ubu uriko urakora ku ubugombe bw'Imana, Imana iguhezagire kandi unezeranwe n'iyo Mana kuri uno munsi mukuru wa Pasika. Tugiye rero kurangiza, Imana ihezagire mwe mwumvise ayo majambo, Imana ihezagire nawe uriko urakurikirana buno butumwa kuri Service Nishimpaye TV. Ubandanye wiyumvira nawe ubugombe bw'Imana, mbega ndiko ndakurikira ubugombe bw'Imana. Tugiye rero kurangiza dusenga kugira ngo Imana ibandanye dufata amaboko. Imana muri wa munezero wa Pasika iduhe kugendera mu bugombe bwayo. Data mwiza, twagushimiye, twagukengurukiye ku munsi mwiza wa Pasika, twagushimiye kuno munsi mukuru wongeye kutujabutsa mu izina rya Yesu Kristo. Twagushimiye ku vyakoretse byose, hari abakwakiriye biciye muri no jambo mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero nabo baryohererwe uno munsi mu izina rya Yesu Kristo, kuko binjiye muri bwa bugombe bwawe. Turasengeye rero abadukurikiranye, turasengeye ishengero ryose. Reka umugisha wawe ubareme ishengero, umugisha wawe ubane n'abariko baradukurikirana, kandi uduhe kugendera mu bugombe bwawe, kuko ubwo bugombe bwawe nibwo buzodushikana mwami muri rya juru wagiye kudutegurira. Urakoze rero, turagushimiye, urakoze, turagukengurukiye. Amashimwe, icubahiro bibandanye kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mushenguruke, turashikanye, umugendere mu bugombe bw'Imana, mugire na Pasika nziza. Amen.